abanyarwanda n'abarundi nta kibazo na kimwe bafitaniye, ni ikibazo kiri mu burongozi. Je nk'ubu niyo duhuye ikibazo mpaza n'ikivugana n'ubu ndacarindiriye ko mushyira mu ngiro ivyo twumvikanye. Ico muzoshaka nico tuzokwakira, mushaka ingwano tuzoyakira, mushaka amahoro tuyakira. Agasozi k'intahanurwa kahiye abagabo babona. Bakunzi ba Burundi etano, muhejeje kumviriza neza mu majambo yumvikana daciye ku ruhande umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye, akaba n'umukuru w'ubumwe bwa Afrika, aho adaciye ku ruhande abwiye abanyarwanda amajambo akomeye cyane. Murabibonye ko ntaho imvugo ya prezida yigeze ihinduka, haba no mu maspeech n'ivyo aherutse kuvuga, aho yabwira abanyarwanda ati nimwaca hehe, nimwaca muri Uvira mugagomba gufata Bujumbura muciye muri Uvira, nabo tuzofata Kigali duciye mu Kirundo. Murabona ko imvugo yiwe ntiyigera ihinduka. Mbe mwari muzi impamvu perezida dufise uyu munsi abwira abanyarwanda neza imbona nkubana kwabwira ati isasu rimwe gusa rikagwa ku butaka bw'u Burundi, abarundi tuzovyihanga, abarundi ni ntambara izobitangwe hagati y'ivyo bihugu. Mwari muzi impamvu atigera doko uwo mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi uno munsi ataguca ku ruhande abibabwarira uko nyene? Abarundi turarambiwe agasuzuguro n'akagaye kaba abanyarwanda. Nkuko mwavyumvise yasubiye kubwira za ntumva nyene n'ubundi intumva abariye namwe ntimuziyobewe, kuko yavuze neza ko hagati y'abarundi n'abanyarwanda, hagati y'abaturage twebwe nta kibazo kihari. Tuba dukeneye amahoro, tuba dukeneye umutekano. Hagati y'abarundi n'abanyarwanda pe ndemeranya neza ijana kwijana ko tubanye neza, nta kibazo na kimwe kiri hagati y'ibi bihugu. Ikibazo rero perezida yavuze ni hagati y'uburongozi. Mu yandi majambo yashatse kubwira aba bantu bari ku burongozi mu gihugu cy'u Rwanda no musa ati murabe neza ntimukore ikosa kiyongera ku byo mwakoze, kuko byo hava bituma abarundi tutihanganira aya makosa. Aha muri iki kiganiro hariho abantu iyo bumvise nk'ubu perezida avuze nk'ayo majambo baca bibaza ngo uperezida w'u Burundi ngo yoba ari we umenga agomba kuzana ikibazo hagati y'abanyarwanda n'abarundi, umengo niwe. Hariho abantu nk'ubu nahoze ndaba umwe mu banyarwanda bakunda kuvuga jambo kuri izi mbuga nyene ngurukana bumenyi, asa nkaho umenga agomba kwerekana ko umenga Burundi nibwo bwari bukwiye kwemera bugaca bugufi imbere y'u Rwanda. No, bana b'u Rwanda rubyiruko na cyane cyane ba jeune mukiri bato, mwumvirize iki kiganiro ngo mende babwire ibihe bikomakomeye abanyarwanda bamubona bari ku butegetsi. Ubwa mbere na mbere be abavyeyi babo ibyo bakoze mu Burundi, ndetse n'abanyene mubona ibyo bakoze mu Burundi, niho muca mumenya ahava ishavu abarundi bafise, kugeza aho umukuru w'igihugu ababarira ati nimwaza mu ntambara tuzobakiriza intambara kuko ntimuturusha intambara, ati muga nimwaza mu mahoro, nimwashaka amahoro natwe tuzoyabaha. Aha rero mutega amatwi kugira ngo neje ntihagire umuntu yibaza ngo abarundi ntituza amateka. Abarundi twese ibaze jiwe ibintu bizi jewe, mwibaza yuko abarundi nka bose yaba umutamakazi muzoshake mugende kwa bari batamakazi bari kumbibe baraza kabi na kabibi twakwigiwe n'abanyarwanda, tudashaka gusubira kongeramwo, tudashaka gusubiramwo, ariho hava iyi gasopo itangwa n'umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi.
mwe munkurikirana muri mu bihugu bitandukanye, reka ndabasabe mukomeze kudukurikirana. Abataragira subscribe rero muyikore kugira ngo twame turi kumwe mu biganiro bya buri munsi. Ntumirire mwese rero gupartaje ibiganiro byacu, ikiganiro mugishire ko amajeme menshi kugira ngo kize gushikira abo nkumbure bigenewe yuko bashikirwa n'ubu butumwa bwaraye butanzwe n'umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, aho yaganiriye n'ikinyamakuru c'abongereza BBC. Nagace gatoyi bashatse batangwe gushira habona, baracategura ikiganiro cyose kugira ngo baze bagipostinge twumve ibyo baganira yiko kimwe gusanya mukuru aka kantu bacishijemwo niko kukombe tuganire ko kuko perezida w'u Burundi ahari biri claire biri direct nta guca ku ruhande. Kandi namwe twamaze iminsi mubona tubabarira kuri izi mbuga tukabana tuti ikosa abanyarwanda byonyene gusa bazokora nukongera kuvyonga Burundi, nukongera gukora mu jishi ntare, aho umurongo utukura uzoburenzwe. Rero bakunzi bacu mwese rero tujane mu mateka, kuko iyo umuntu ataza amateka avuga ibyo yishakiye, akavuga ibiharadaba, akavuga ibidambidambi, akumva ko kuza guhonyora ku gakanu k'abantu barenga miliyoni 15 hari ibintu byoroshe, bakumva ko kuza kuvyonga abarundi bitekaniye, bakumva ko ari ibintu byoroshe, bakumva yo kugaruka bakiha inkumbi, bakica abantu, bagateza amacakubiri, bagateza imvururu, ari ibintu byuko ari ibintu byoguma abantu babereberera ukunyene. Turahera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1959 igihe abanyarwanda bahunga haje gutwara umuhutu yitwa Kayibanda. Mama wanje ngo abo bantu ari ku butegetsi mu Rwanda n'abantu ngo bashaka kubaho bonyene, ngo n'ubwoko ngo butagomba kuvangwa n'abandi. Mwumve mu 59 bahunze nuko ngo ari umuhutu atwaye. Muza murumva kuko mugomba kumviriza ahava umuzi w'izi ngorane no kutumvikana n'ugwanko hagati y'ubu burongozi bubiri, bumwe bw'u Rwanda ubundi bw'u Burundi, bituruka ku mateka. Bahunze hari abanyarwanda bahunze ico gihe, hari abahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Aba bantu bahungiye mu gihugu cy'u Burundi baradukwegeye sindababesha, kuko niho hatanguye kuza imvururu n'injyane z'amoko mu Burundi. Batangura kubwira umugumwe ngo nimwice banaka, aho umuganwa atari umugani Rudoviko rwa Gasore yishwe mu gakokezo karimwo aba banyarwanda bari bahungiye mu Burundi. Eka noneho burya aba banyarwanda mwumva baraduhekuye. Banyarwanda mwe mwaraduhekuye, ariko hasi ndiko mvuga abanyarwanda muri rusangi, ndiko mvuga aba bantu abo mu butegetsi bukomokamwo. Ubutegetsi buri mu Rwanda bukomoka muri bande? Bukomoka muri bamwe bari bahunze 59 bagahundiga mu Burundi no mu Uganda no mu bindi bihugu bitandukanye. Rero ntibishe umuganwa Rudoviko rwa Gasore yarahejeje kuduhaburiza ntaye y'ukwikukira, aho haca hazamwe imvururu. Inyuma yiwe niho hadutse rero imvururu z'amoko zikabije rwose cyane. Biravugwa neza ko Petero Ngendandumwe, umushikiranganje wa mbere Burundi bwagize, yishwe arashwe n'umunyarwanda. Icya kabiri, umwami wa nyuma w'u Burundi Ntare Ndizeye nawe ne yishwe n'abanyarwanda. Ico gihe abanyarwanda bari buzuye no kuvuga ivanguramoko ryari ribarimwo, niryo ryatumye Burundi bwinjira mu icuraburindi, niryo ryatumye abarundi basubiranamwo. Mu yandi majambo, abo banyarwanda nyene wumva bari bahunze 59 nibo batumye abarundi basubiranamwo, nibo batumye abarundi amahutu n'abatutsi basubiranamwo. Muti gute? Ntitugaze 72 hoho baca birigaragaza
uwatembagaje ubutegetsi bw'umwami wa nyuma ntare wa gatanu ndizeye ariwe Michel Micombero yakoze ibara aho yishe kuva ku ncabwenge kuva ku muntu wese aciye ubwenge akomeye mu Burundi w'umuhutu yishwe ico gihe niho hava rijyaho nyabwoko ryakorewe abahutu baba ibihumbi 300 mu Burundi mu mwaka w'1972 aha mwumve rero aha abanyarwanda bazengereje Uburundi ndavuga bari ku burongozi nabo bakomokamwo no musi amateka twega abarundi ntitwibe impamvu abarundi igihugu cy'u Burundi nubabwira yuko twakomeje guhagarara bwuma igihugu cy'u Burundi cyakomeze gupfunywa ariko ntigipfe tuza amateka tuzi byabaye tugashira mu gaciro byabaye tukirinda izindi ngorane aho ni mu gihe mu Rwanda batagomba gushira n'amateka yabo ya hagufi mu 1994 batagomba gushira amateka yabo hagufi bakakomeza kuzana ingorane n'imvururu mu bihugu byacu turaduga tubandana 8 intega na marangara hishwa abarundi benshi kandi agakokezo karimo n'abanyarwanda reka rero tuduge neza na neza aho abanyarwanda kuko ibisekuru byabo abo bari bahungiye mu Burundi bagateza bakazana ibintu by'ivanguramuka abarundi bagatangura gusubiranamo kubera agakokezo kabo bantu abana babo bakomoka ko duhere neza mu 1993 mu Burundi hatogwa umuhutu Melchior Ndadaye yaraje nk'uwuzanye demokrasi mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi abarundi bashire bizana ubwicanyi ibyo byose ako kagwi kamwe kariko karakora gakoranye n'abanyarwanda bihagarara reka ndababwira ikintu kimwe perezida w'u Burundi aherutse kuvuga yuko iho nyabwogo ryakorewe abahutu mu 1972 katakozwe n'abatutsi ahubwo kakozwe n'abari ku butegetsi cyo gihe abategetsi erega ntiyabeshe perezida wacu je sinzigera nagiriza ngo hari umututsi yisha abantu ariko abategetsi bari ku butegetsi ico gihe babatutsi bava mu bwoko bw'abatutsi nibo bakoze ibara mu bisanzwe n'ubutegetsi bwisha abantu ako kagwi rero niko kari hagufi na hagufi gakorana n'aba banyarwanda mubona nibatoye Ndadaye sumuhima w'umututsi yarava avuka mu Bururi yitwa Major Pierre Buyoya siwe yaravuye ku ngoma siwe yasubiye no kuyisubira akateye kudeta bisigura ngo urupfu rwiwe arufisemo uruhara urupfu rwa Ndadaye kira none umuntu mwumva ari ku butegetsi aho hakurya y'Akanyaru biravugwa ko nawe Ndadaye yishwe ari biravugwa yuko kugira ngo Ndadaye yicwe nabo urupfu rw'agashinyaguro harimo agakokezo kabaki k'abanyarwanda izi nkotanyi mwumva ziri mu bushorishori bw'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda Ndadaye baramutwaye nk'impene barakebaguye umukuru w'igihugu yatuzaniye demokrasi mu Burundi baramugize inkeci Misherezami ndanageze ngaha vyonyene gusa namoso ziyorukuruka kuko uravye ibintu byakwikiye byabaye ibintu novuga yuko abarundi barasubiramyemo cyane baricwa haba ubwicanyi bisanzwe ibi bintu biratubabaza bikatubabaza kandi abantu tukumva ko tutusubira gusubira mu
mw'izo ntambara kubera ko intambara si nziza. Agiye ubonye abanyarwanda baza bakaguma bakaza umwanya wose bakigira nk'aho mengo ngo gutera Uburundi canke bakumva ko guma bateza intambara byoroshe. Hari abantu tumaze kumenya ko intambara zahekuye abavyeyi bacu, basokuru bacu, abatuvukana na bene wacu. Ico gituma twe ntitwifuza. Naco gituma tuvuga tuti igihugu c'u Burundi igihugu c'amahoro, igihugu c'amahoro. Rero abanyarwanda ntibahagarikiye ngaho, izo nkotanyi mwumva ntizahagarikiye ngaho kuko barabandanije. Kuko ico gihe abamubona bari ku butegetsi mu Burundi niho benshi binjiye ishamba kubera bari babonye yuko Uburundi bugombe, ahubwo Burundi hatabaye intwari zishobora kugwana, zishobora kwemera gupfa kugira ngo abarundi buno munsi babe bafise amahoro, ibintu byari kuyangara. Bemeye kwinjira rero mu ishamba, niho bagwanye, baragwana bari mu biroberi bimwe vyitwa Paripehutu FNL. Kuko murumva yuko muca mwumva neza ko umuhutu yarageramiwe. Tuze tuvuga amateka uko nyene, kuko hari ikiroberi citwa Paripehutu. Murumva yuko hari akarengane kubo mu bwoko bw'abahutu. Ariko ikirenze kw'ivyo aba bari ku butegetsi uno munsi nabo bari bafise ikiroberi citwa FDD, caje kuvamwo caje kuvamwo ishami rya gisirikare n'irya politike bihuriye hamwe vyitwa CNDD FDD, Conseil national de la défense de la démocratie, force de défense de la démocratie. Murumva aho bikomoka. Rero baragiye mu ishamba baragwana ko karengane kugezaho bananirana, kugezaho abantu bananirana mu 1995. Atani imyaka ibiri iheze habaye ubwicanyi ndengakamere bisubiye mu gakokezo k'abanyarwanda nyene b'inkotanyi bari bafise gahunda yo gufata ubutegetsi bw'u Rwanda. Bakokeje abanyeshuri, bakokeza n'abasirikare, bica ndiri z'abanyeshuri b'incabwenge b'abahutu bari biga muri kaminuza y'u Burundi. Ivyo vyabaye nabyo mu 1995. Nimba mubona perezida w'u Burundi no munsi ariko arabarira abanyarwanda ati mukaza mu ntambara, mukaza mu ndwano, turi tayari kubakira mu ndwano. Niyo mwaza mu mahoro, nimwashaka amahoro naho turi tayari guhana amahoro. Biva kuremesherezana, bivamwe amateka ndiko ndabasigurira. Kuko hari abana batabizi bahava bibaza ngo Uburundi bwo bari bonyira abayazana ngo imipaka yafunzwe ngo hagati y'u Rwanda n'u Burundi ngo vyavuye he. Biva ku kuntu na kugasomborotso n'akagaye abanyarwanda izi nkotanyi ziri ku butegetsi mu Rwanda bagaya abarundi bakabicira bakabahekura. Baba bumva ko nejo canke nahiga yejo bugaruka gukora nk'ivyo bakoze, bakumva ko abarundi bosubira kureberera uko nyene. Nico perezida ashaka kubabwira. Bava bashira amagati mu gino ngo ikuriye ntikujya. No. Amazi yararenze inkombe, umurongo utukura nuwo gusubira gutera ubundi. Reka rero duse nk'abarangiza tuje mu mwaka wegereza wa 2015. Kuko baragwanye baragera igihe hazi ibihugu bimwe birumvikanisha abarundi. Mu mwaka wa 2002 aba bari mu ishamba barava mu ishamba baza gukora politike. Baje gukora politike batsinze amatora 2005. CNDD-FDD niho yatsinda amatora. Ndavyibuka ndi umwana mva ku ishure nigumengo mu mwaka wa mbere.
niho namenye abarundi indirimbo baririmba ico gihe baririmba bavuga bati CNDD-FDD waratugarukiye. Izo nizo ndirimbo abarundi baririmba kuko hari haheze imyaka novuga ku 3 amahoro asana yabonetse kuko ico gihe baratashe baza gukina politike. Rero batsinze amatora umukuru w'igihugu yatowe yabaye Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza atsinze amatora abanyene bakomeje gukokeza intambara mu Burundi ntibari bipfuza ko ari umuhutu yofutwara Burundi. Ni mwumve rero aho ibibazo by'uburunguzi bw'u Rwanda n'uburunguzi bw'u Burundi bituruka. Igihugu cy'u Rwanda n'uburunguzi bwaco nicigera gikunda ngo mu Burundi hatwara umuhutu nabo harabatutsi. Bisanzwe ni ikibazo kiri hagati y'uburunguzi bw'u Burundi n'u Rwanda, ni ikibazo c'amoko mesherezana, kuko uwari ku Paul Kagame yaragaragaje biboneka kurwanya abahutu ku butegetsi mu Burundi igihe cyose. Noneho ni murabe kuva mu mwaka wa 2005 gushika mu mwaka wa 2010 murabe abarundi la majority bari basanzwe banyotewe amahoro bongera gutora umugambwe CNDD-FDD. Noneho babandi batari bashaka ku butegetsi bw'u Burundi busubirwa ko n'umuhutu bategura ibintu vyitwa ADC ikibiri, baratoba amatora baranka kwinjira mu biti baronse. Noneho baza gutegura ingene bazotembagaza ubutegetsi 2015 2013 niho uwo mugambi wagaragara. Ariko abanyarwanda bari ku butegetsi umunsi zinkotanyi zagaragaje uruhare rudasanzwe mu iryo tegurwa ry'utembagazo ry'ubutegetsi mu Burundi, imwigo itegurwa ry'ibyo barimo barakora mu buryo bumeze uko. Bashaka guteza ico bita genocide mu Burundi kugira ngo ize yagirizwa abahutu nk'uko vyakozwe mu gihugu cy'u Rwanda. Uti vyagenze. Perezida w'u Burundi yarahari ico gihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yimyamamarije ikiringo ciwe yarare kumwe n'amategeko kuko ubu mu bwiza shingiro byavugwa yuko umukuru amasezerano ya Rusa yavuga ko umukuru w'igihugu atogwa kabiri n'abene igihugu, ariko manda ya mbere ya Nkurunziza yari yatowe n'abashinga amateka. Aho singomba kwinjira indani cyane. Rero yitoreje manda ya 2015 noneho u Rwanda ruhita ruvumbura babandi nyene basanzwe bafise iyo gahunda yo kutashaka umuhutu ku butegetsi, baca babigira ukwitwazo ngo ni manda ya gatatu ngo idahuye n'amasezerano ya Arusha. Ariko jewe ngo menda babarira ibintu bikurikira, yari ingwano yo kugomba gukura abahutu ku butegetsi, ntabwo yari manda ya gatatu. Kuko ugiye kuraba mu Nyakabiga baturiye umuntu bise ngo nimbonera kure kubera ari umuhutu, bashaka ko habyuka imvururu ngo imbonera kure mu Burundi zice zibyura ishavu zihore. Ariko basanga abarundi nta mutima w'amacakubiri barimwo, kuko bo bari bazi ngo imbonera kure zanka abahututsi. Niyo twica imbonera kure ku mugaragaro tukaziturira mu rufu rw'agacuno ishinyaguro zica zivyura ishavu zitwirarimo, utyo natwe tuzoba turose ingene dushika ku migambi yacu. Ngaho rero bararindira yuko zambonera kure zirara mu batutsi barabura, mugabo bakomeza kuririmba ngo genocide. Murabizi 2015 musubire muri ma archive mubirondere kuri Google internet, yaba n'abarundi bakiri bato batabizi ndetse n'abanyarwanda bakiri bato batabizi, urubyiruko abajene mugende muri archive
mbuga zitandukanye musabe ibyabaye 2015 muraza kubona imvuru zari zihari. Noneho b'abanyarwanda bari ku burongozi no munsi mutanka bahinguvu bahana baba bantu ngo bateye kudeta 2015 birabapfubana bibapfubanye. Ubu burongozi nyene bw'u Rwanda buca burabatora buja kubanyegeza. Nico gituma uno munsi imipaka y'u Burundi yugaye hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ivyo rero ntivyigeze bikura si Abarundi twigeze dushaka ivyo bintu, ahubwo n'abanyarwanda bo nyene bakoze ibintu bituma Abarundi bavuga bati nta mubanye mwiza dufise, nta nshuti dufise. Uko abantu buri gihe cyose bazokwama batuzengereza bagomba guteza imvururu, bagomba guteza ubwicanyi, abo bantu s'abakunzi. Reka twugare imipaka. Aho onye umupaka rero watanguye kugagwa kuri Pierre Nkurunziza. Byose biturutse hehe? Abantu abaputiste bateye kudeta ikabapfubana mu Burundi bahungiye mu Rwanda guhera ku warabirongoye niyo mbare. Rero ico gihe Abarundi na urumva ku burongozi bwa Pierre Nkurunziza na Kagame ntibari guca bahuza, byatumye n'imipaka y'u Burundi n'u Rwanda ica yugagwa. Kuko ntivyahagarikiye ngaho mu ruhagarika mu kibira Abarundi baratewe n'igisirikare cy'u Rwanda. Uribuka Pierre Nkurunziza avuga ngo abanyarwanda bicare babizi yuko uwo rubanza rutaziga, uko n'u Burundi bwari twariye u Rwanda muri sentare y'Arusha, uko u Rwanda rwateye u Burundi hagati y'umwaka wa 2016 n'umwaka wa 2018. Iyo myaka abanyarwanda igisirikare cy'u Rwanda cyarateye mu kibira cica abasirikare, kugeza aho Pierre Nkurunziza avuga ati nicare mubizi s'abasirikare b'u Rwanda bateye u Burundi, ahubwo n'u Rwanda rwateye u Burundi. Muribuka iyo speech ya nyene icubahiro yakwigendera Pierre Nkurunziza. Noneho rero nuno munsi abanyarwanda nyene utanka batagira umutima barota gutera u Burundi baciye hehe mu kintu cyabo baremye ngo ni Rede Tabara. Mu yandi majambo Rede Tabara ije kugwana mu Burundi ni nka M23, ni nk'u Rwanda, ni nka kudu Rwanda ruko rugwana muri Kongo. Wumvise ngo Rede Tabara ngo yateye u Burundi, si Rede Tabara ahubwo n'u Rwanda ruzoba ruteye u Burundi. Mwico gihe rero Barundi tuza ya mateka yose muhejeje kumva, Perezida w'u Burundi adasiba kubabarira mwebwe mu burongozi bubi bw'u Rwanda, adasiba kubabera ati mukeneye indwano muzoyironka, ariko mukeneye n'amahoro muzoyaronka. Ngaho rero aho bipfa Abarundi tuharambiwe ku gasuzuguro. Noneho hari ikintu nibagiye, reka sinora ahubwo ni hatari. Mwari muzi ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Cyprien Ntaryamira yiciwe mu Rwanda, arashwe n'izi nkotanyi nyene. Mwari muzi nene ko sinabibabare ko ndadaye nawe yishwe kubera akakokezo harimo n'abanyarwanda. Mwumva rero ko ivyo bintu byose Abarundi tuzoguma abanyarwanda ntaco mwumva. Agasozi k'intanurwa kahiye abagabo bamwe, nimukenera ingwano muzoyironka, nimukenera intambara muzoyironka, ariko nimwashaka amahoro muzoyaronka. Ijambo ryanye n'icubahiro Perezida w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Aha mvuze amateka ngiye kuvuga byose, yemwe sinobiheza ibi abanyarwanda badukoreye. Izi nkotanyi kera ngo bitwa n'inyenzi da, uno munsi ngo ni inkotanyi. Amabwa n'amabwabwa bakoreye u Burundi kuva mu 59 gushika n'uno munsi birarenze. Nico gituma
banyarwanda mwitonde kandi mwitondere ibintu byo gutera Uburundi kuko ndabizi neza gutera inkotanyi gutera Uburundi mwa kino gihe ni herezo ryabo bazo barimo bararondera. Ciao bakunzi ba Burundi hetanu ngaho aho agasuzuguro n'akagaye abarundi tumaze kurambirwa izi nkotanyi aho bigeze naha nibakenera ingwano bazoyironka nibakenera amahoro.